Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye ntiteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwiba nywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru atandukanye aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa muri politike, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Twabateguriye amakuru ahambaye cyane arabana n'ibiriko biravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho umwanya n'umwanya ibara rishobora kugwa kubera amakosa akomeye cyane ariko arakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize mu ido nido, wipfuza kuzajya baba mu bambere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi no gupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Tatevye rero amakuru yacu tatangurire kuri no nkuru iriko iravugwa mu Rumongi, aho umuhungu yafashe ku ngufu umwigeme arapfungwa, base nabo bateka imitwe ku kuntu umuhungu yakorerwa agakurwa mu mvuto amaze agakora ubukwe n'uwo yamaze gushurashuza muri komine Burambe mu ntara ya Rumonge. Umusore yari yafashwe kwa kane Kigarama 2023 yagirizwa gushurashuza umwigeme. Uwo mwigeme akaba yibungenza. Abo babyeyi nabo baraye mu gasho ka komine Burambe mu ntara ya Rumonge, bose bagirizwa gushaka kwiyumvikanira kugira ngo uwo muhungu arekurwe, hanyuma babone kubakana hamwe n'umukobwa yashurashuje. Inyuma yo kumenyekana kwayo makuru baciye bafatwa, ubu bakaba bariko barabazwa ibijyanye n'ibyo bari bariko barakora aho baraye mu gasho k'igipolisi mu Rumonge. Mu gipolisi bamenyesha ko abagabo bariko barakorerwa dosiye kugira bashikanwe imbere y'ubutungane, kandi igipolisi kikubasta ko ico ari icyaha gikomeye kandi gihanwa n'amategeko, aho aba bari gukora ibintu nk'ibyo bafatwa nyine nk'abafatanyacyaha bakaba bahanwa kimwe n'uwagerageje gushurashuza umwigeme. Byose nyine bikaba biriko biravugwa mu gihe bimaze iminsi byibonekeza ko nyine ababyeyi bariko barakora amakosa nk'ayo. Tuvuye kuri iyo nkuru, amakuru yacu tabandanize ku nkuru iriko iravugwa cyane, aho hari Buramatari Leonard Niyonsaba ariko arakora amanyanga akomeye cyane. Buramatari Leonard Niyonsaba ku bijanye n'inzu abamwo. Iyi nzu abamwo Niyonsaba yarakoze amanyanga akomeye kugira ngo irihwe na leta. Niyonsaba yabeshe ko ari iy'umuntu atazi mu gihe ari rwiwe. Muti yabikoze gute, byagenze gute kugira ngo akore amanyanga ameze gutyo? Mu gihe hari inzu yagenewe ba Buramatari aho mu Rumonge, Buramatari Niyonsaba yaranse kuja kuhaba. Aho ni mu gihe abandi ba Buramatari bose bagiye bararongora iyo ntara ariho bahora baba. Buramatari Niyonsaba yasiguye ko iyo nzu iri habi. Yavuze ko iri habi, ko bitamworohereza gukora akazi kiwe. Ibyo byatangaje abatari bake kubera ko ba Buramatari bose bagiye bakora mu Rumonge, bose nyine bagiye baba muri iyo nzu kandi ntibagire icyo baba. Mu gihe hari inzu yagenewe ba Buramatari aho mu Rumonge, Buramatari Niyonsaba yaranse kuja kuhaba. Yavuze nyine ko bidakunda ko ashobora kujya kuba muri iyo nzu yagenewe ba Buramatari. Mu kwanka kuhaba, benshi ntibari bazi imitwe yapanze. Iyo nzu mubona igenewe ba Buramatari yaciye ija kubamwo uwutwara iperereza aho mu ntara ya Rumonge yitwa Sibomana Regis. Ntawuzi canke wo kwemeza ko ari imitwe bapanze, ariko byatangaje abantu impamvu Buramatari yanse kuja kuba muri iyo nzu kandi ba Buramatari bose bagiye babaho baragiye bajya kuba muri iyo nzu. Buramatari rero yaciye atangura gusaba ko nawe yapangirwa inzu abamwe. Yaciye atangura kwandika amakete asaba ubushikiranganji kumurihira inzu. Amanyanga adasanzwe kandi akomeye cyane. Buramatari yaranditse ikete ategeka ko bamupangira inzu y'uwitwa Claudine Niyonsaba. Aha ntawamenye impamvu yabikoze gutyo.
muri iryo kete twaronse mw'ibanga buramatari Niyonsaba yasiguye ko yapangirwa inzu kuko adafise aho aba bivanye n'uko inzu yaba buramatari isigaye ibamwo utwara iperereza mu ntara ya Rumonge. Niyonsaba aca avuga ko iyo nzu iri muri quartier Rukinga itamworohereza ko iri ahantu habi cane. Amatohoza yacu twakoze twasanze umugore buramatari yavuze muri iryo kete ko ari we ategerezwa gupangira inzu ari umugore wiwe bubakanye kandi inzu mubona bakaba bamwo yegukira ubu buramatari. Yegukira nyine buramatari yayubatse ataraba buramatari, ikaba iri muri quartier Mugomero aho mu Rumonge. Ibi byaratangaje abatari bake ukuntu buramatari Niyonsaba yanse kuja kuba mu nzu yamugenewe kugira arihirwe inzu yiwe bwite arinze kunabesha ko ari iy'umugore atanazi kandi babana. Bamwe bati birateye isoni uko ni ugusesagura itunga ry'igihugu kuko nyine yarakoze amakosa akomeye cane. Ibi byaratangaje abatari bake ukuntu buramatari Niyonsaba yanse kuja kuba mu nzu yamugenewe kugira arihirwe inzu yiwe bwite arinze kunabesha ko ari iy'umugore atanazi kandi babana. Bamwe bati birateye isoni ukuntu gusesagura itunga ry'igihugu kandi ni amakosa akomeye cane buramatari yakoze, ariyo mpamvu nyine abatuye mu Rumonge basaba ko buramatari yahanwa akishura ayo makosa nyine yakoze, amakosa akomeye cane. Tuvuye kuri iyo nkuru, amakuru yacu tabandandirize kuri ino nkuru iriko iravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho leta y'u Burundi ifise amadeni menshi cane aho bigoye ko izashobora no kuyishura. Ideni ry'imiliyaridi zirenga 100 z'amafaranga y'amarundi niryo Uburundi bwafashe mu gice ca gatatu c'uyu mwaka, kigizwe n'ukwezi kwa Mukakaro, Myandagaro na Nyakanga. Yongera ku rindi deni ry'imiliyaridi zababa 600 z'amafaranga y'amarundi Uburundi bwahorana. Ibyo byashikirijwe na Faustin Ndikumana, umuyobozi mwishikira akurikirana hafi iby'ubutunzi rikongera rigahamagarira abarundi guhindura ingendo. Parisemu mu kiganiro yagiranye n'ibimenyamakuru kuri uyu wa 7 Kigarama 2023 ku cicaro cy'iryo shirahamwe, aho yariko ashira ahabona umwihwezo w'iryo shirahamwe ku ngingo ibanki y'igihugu iheruka gufata kwiduzwa ry'urugero rw'inyungu itiza ko amafaranga ku mabanki y'ubudandaji abyipfuza, ariko nyine benshi bakabona ko ari amakosa ya leta y'u Burundi kubera ko ifata amadeni adakenewe bikarangira abagwizatunga babuze amafaranga bakoresha. Ubwa Faustin Ndikumana, kurondera amafaranga yo kuriha ayo madeni biri mu byatumye urugero rw'inyungu ibanki nkuru y'igihugu BRB itanga ko ingurane ku mabanki y'ubudandaji y'urudandazwa kuva ku bice 5% gushika ku bice 10%. Ku muti w'ico kibazo, Faustin Ndikumana agira ati indongozi zikwiye gukoresha ubutunzi bw'igihugu ico bwagenewe kandi mu muco, kuko biramaze kuboneka neza ko itunga ry'igihugu ritakoreshwa ibyo rigomba gukoreshwa, ahubwo ko indongozi zikoresha amafaranga yagakwiye gukorera ibikorwa by'igihugu bakayakoresha mu ngo zabo. Ibiriko nyine biratera igihombo gikomeye cane igihugu, akaba ariyo mpamvu nyine gifise amadeni y'amarengera kandi bigoye ko igihugu kizabasha no kwishura ayo madeni. Tuvuye kuri iyo nkuru, amakuru yacu tabandandirize kuri ino nkuru nanone iriko iravugwa, aho leta ya CNFD ikomeje umugambi wo gusamura imigambwe ndetse no gukumira indi migambwe mu matora yimirije imbere kubera impinduka zikomeye kandi no kubera ibikorwa biriko birakorwa na CNFD bikerekana nyine ko idakeneye indi migambwe ngaha mu gihugu c'u Burundi, kandi bikerekana ko urubuga rwa politike rwugaye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Kubijanye no kwitegurira amatora, ibimenyetso byerekana kwicuka atari cyiza hagati y'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi hamwe n'imigambwe itavuga rumwe nawo mu biguma byibonekeza kandi bikaguma bitera ingorane zikomeye cane. Utu rero ni ibyabaye ku munsi w'ejo igenekerezo rya 6 Kigarama 2023. Iruhande yo kuba harahagaritswe ibikorwa by'umugambwe seneri mu gihugu cose, muri zone Musenyi, komine Mpanda, mu ntara ya Bubanza, imbonerakure z'imurengeza zazindutse zirandura idarapo ry'umugambwe seneri zivuga ko zirishiriye musitanteri wa komine Mpanda
ibyo nyine akaba ari ibyababaje inyangamugayo zo ku mpanda zikavuga ko ibintu biriko birakorwa n'ubutegetsi ari ibintu biteye ubwoba kandi bibabaje kuko biraboneka neza ko umugambwe uri ku butegetsi uri gukora igishoboka cyose kugira ngo usambure seneri. Amakuru avaho ku Musenyi akavuga ko abanywanyi ba seneri bakurikiranye iryo darapo baciye bafatwa batabwa mu mvuto. Abo nabo akaba ari Ngendabanyikwa Apollinaire atwara umugambwe seneri ku mutumba Muregeza na Ndayishimiye Frederic, bakaba nyine barahise bafatwa bagatabwa mu mvuto kubera ko bari bakurikiye izo mbonerakure zari zitwaye iryo darapo rya seneri. Ku munsi w'ejo nyine ingoro y'umugambwe seneri iri ku mutumba Mugutu komine n'intara ya Gitega yarabomowe n'abantu batarashoboye kumenyekana, ariko benshi nyine bagahita bavuga ko n'ubundi ari imbonerakure zakoze iryo bara kuko nyine arizo zisanzwe zikora amanyanga nk'ayo. Bikaboneka nyine ko intwaro iri ku butegetsi, intwaro ya CNDD ishaka nyine gukumira bimwe biboneka umugambwe seneri, mu gihe byari bimaze kuboneka ko umugambwe seneri uriko urahurumbirwa n'abarundi batari bake, dore ko abarundi nka bose bari bitezemo seneri urukiza rwabo kuko babona ko umugambwe uri ku butegetsi wananiwe gutorera inyishu ibibazo bitandukanye biri ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko bikavugwa ko ari igikorwa cakozwe n'imbonerakure nyine. Iyo ngoro ikaba yari isanzwe iriko irubakwa n'abanywanyi b'umugambwe seneri. Si aho gusa, n'ingoro y'umugambwe seneri iri ku mutumba Rutegama uhana urubibi n'umutumba Mugutu yarabomowe ejo nyine. Abajejwe intwaro co kimwe no mu gipolisi akaba ata jambo umuntu n'umwe bavuze nyine rihumuriza, kandi akaba nta n'ico bakoze kugira ngo bahane abariko barakora ibyo byose, aho nyine biboneka ko biri mu ntumbero yo kuburabuza umugambwe seneri. Abanyagihugu bakabona ko ibyo byerekana ko umugambwe seneri utazapfa usubijwe mu minwe y'indongozi yawo umushingamateka Agathon-Rwasa, bafatiye no ku nyishu umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu aherutse gutanga afatiye ku byari biherutse kwandikwa n'uwurongoye seneri, aho yavuga ko ibihano by'uwo mugambwe byaheranye n'itariki imwe y'ukuno kwezi kwa Kigarama. Bamwe mu banyagihugu bakaba basaba abarundi bose guhagurutswa n'ibiriko biraba baharanire uburenganzira bwabo, kuko biboneka neza ko CNDD-FDD ibyo iriko irakorera umugambwe seneri ari ibintu bibabaje cyane kandi ari ibintu biteye isoni, byerekana ko CNDD-FDD idashaka ko hari undi mugambwe ugira ingufu ngaha mu gihugu c'u Burundi, mu gihe abarundi nka bose bari bamaze kurengerwa n'amakosa ariko arakorwa n'umugambwe ku butegetsi, bagafata icyemezo gihambaye cyo kujya mu mugambwe seneri, umugambwe uzi imbere mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi, aho bari bizeye nyine ko umugambwe seneri ushobora kuzabafasha kugera ku byifuzo byabo, ariko nyine CNDD-FDD ikaba iriko irakora ibishoboka byose kugira ngo isambure uwo mugambwe, nk'uko n'umukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyani Ndikuriyo yahize akavuga ko agomba gukora ibishoboka byose kugira ngo asambure uwo mugambwe uzi imbere mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi, umaze amezi arenga 6 warahagaritswe kugira igikorwa na kimwe ukorera ku butaka bw'u Burundi, ariko akaba ari ibintu byamwe byamagana n'abarundi batari bake babona nyine ko ibiriko birakorerwa seneri ari ibintu biteye isoni cyane, kandi bikaba nyine biri mu ntumbero yo gusambura uwo mugambwe wari ufise imbaraga zikomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru kari kabateguriye, wipfuza kuzajya bo mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico ubusabwa nta kindi ni ugupyona kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.